yari umuntu atekanye atuje aciye bugufi kandi ari umuntu akunda kunezerwa kubera yakunda gutwenga naho bari mu bihe bigoye. Harabaye n'igihe ndibungenga aho hari mu 2002 niho naciye nibaruka umwana utariki 17 z'ukwezi kw'icenda 2002 ariko ntaribaruka rero igituma sokuru wacu ntashaka no kumwibagira niwe muntu yaguma antelefona ambaza nta munsi warenga atantelefone kubera hari nibarutse mu gihe ibiganiro byari ko biraba bibera yarusha muri Tanzania. Uwo twubakanye ntiyari hafi kugira ngo ankurikirane. Sokuru rero ariwe databukwe niwe rero yaguma azarambaza buri munsi umerewe gute bimeze gute nkaza ndamubwira nturibaruka asindibaruka kandi niwe muntu wa mbere atanguye kumenya ko nibarutse imbere yuko bo twubakanye abimenya. Ni nawe yaciye amuha iyo nkuru nziza iko nibarutse umwana. Umva nk'icyo kintu nk'umukenyezi ntashobora kucibagira na cyane cyane ko naba ahantu hagoye cyane. Naba mu Buyenzi kwibarabara ry'16 hari ahantu nari nkeneye umuntu nyene yoza arambaza uko tumerewe kubera naho twahaba ntitwa twabaye dutekanye. Umutima waguma uri mu kirere aguma uri mu kirere. Hariho ibikoresho bijanye n'urugamba nakira nkabika nkabashira iyo bari hanyuma bishitse tugashimira Imana kubera umuzigo twawushikanye. Rero muri ico gihe sokuru yarambaye hafi cyane kubera yari databukwe naco gituma nibaza ko n'izina sokuru ariho ryavuye kubera amaze gutanga samuragwa nacavuga ati sokuru w'abarundi kubera yarazi nawe nyine yumva ko ari se wiwe yari se we nanje ni databukwe. Hamwe n'ivyo rero sokuru wacu sishaka kumwibagira. Namaze kuvyara umwana aho ndibuka hari mu kwezi kwa 4 muribuka igihe hatera amabombe menshi mu Buyenzi ino mu gisagara ca Bujumbura. Ico gihe bari bavuye mu biganiro yarusha je nari nzi ko ntegerwa n'umuhisi Salumu. Ico gihe Salumu sinamubonye ariko Imana iramfasha hariho umugenzi yari yampaye kete ndamutangira Kigoma ahantu hitwa Mujimwema. Rero kurondera Salumu aho nari mfise umwana w'amezi 3 nagiye ndondera uwo muntu ufitiye iryo kete. Rero kubera bari bavuye mu biganiro barandondeye. Ndibuka ko umuhisi wacu sogokuru ari kumwe n'umugabo wanje baraye bakanura bagenda n'ahantu hatinjirwa mu busho bwa Tanzania babaza ko hari umurundi kazi ahetse akana gato baba bafunze. Mu gatondo niho bumva ati hariho washikiye Mujimwema baca baraza nabyutse sanga sokuru wacu n'umuhungu wiwe bicaye muri salo bandindiriye kandi wari munezero. Duca turavaho rero Ikigoma ca turagenda ku rugamba kandi sokuru wacu ari umuntu yihangana. Aho hose twagendana ku rugamba bo bagenda bazi ko hariho umutego babateze kandi bawutezwe n'abagenzi babo. Umugabo jewe nako kana ntigeze bambwira na kimwe. Imana yadufasha turashika imakamba tuvuye Kigoma tukibona sokuru wacu yari umuntu avuga make mugabo ibyavuga byose ukabona ko yavuganye umunezero. Naco gituma hamaze kuba kwiyamamaza mu 2005 je natangaye cyane shoye kumva ashobora kuvuga gose ariko urubuga akavuga gose. Umaze kwibaruka yambajije ati ukeneye iki kubera imigenzo y'abarundi kazi n'abarundi koza gusaba biragoye. Namubwiye ko nkeneye omo ico gihe pampers ntazo twakoresha amarenje. Namusavye igice we acaguzana kabiri amahera kugura ivyo namusavye. Ibyo byose ndabimwibukirako. Umwana wanje umunsi wo kumusohora twagize ubanza rukomeye ko gusohora umwana
niwe yamumoye imvanda hama aravuga n'ijambo. Ivyo byose murumva ko yari umuvyeyi kandi atwitwararitse, aca yitwararika nabuzukuru zabiwe, novuga ko nanje nabuzukuru zabiwe. Jamungu mukuru rero niwe yamumoye imvanda kandi niwe yavuze ijambo ryo kumusohora. Ikindi naco ntazokwibagira nuko sokuru wacu igihe bademubiriza imuramvya, twayagiriye rimwe muri demobilisation, bandemubirije ku ipete rya Lieutenant, nawe baramudemubirije hamwe na Karumba haji muramvya twari kumwe uwo munsi wa demobilisation. Mwumva nk'ico n'ikintu c'inkoramutima ntashaka kwibagira, umuntu twagiye mu buzima busanzwe rimwe, hanyuma Imana iramutera iteka araja mu akita kibanza, hama nanje Imana irantera iryo teka, murabona ikibanza ndimwo, kandi ivyo byose twese nta muntu yaravyiteze, bwari ubugombe bw'Imana. Sogokuru wacu ni umuntu twagirana imanza zitandukanye hariya mu gihe c'urugamba. Haraba imanza nyinshi z'umunezero, naho ibibazo bitari bibuze twaba kenshi turi kumwe. Ndibuka nk'urubanza rwo bari kumwe ariko aragira mariage, twese twari kumwe. Iragi nifuza ko abarundi bosigarana ni iragi ry'urukundo. Kubera iki? Ivyo byose yagira, ambaza buri munsi ko numerewe, ambaza ko nibarutse, ivyo byose vyerekana urukundo. Hama irindi ragi abarundi bamwibukirako, ndibuka ijambo yavuze kandi rigaruka ku rukundo nyene. Yavuga ati urukundo mu miryango, urukundo mu bavukana, hamwe n'ivyo yaciye akurikizako yuko kibi sugupfa, nugupfa nabi, ataco usigiye umuryango, ataco usigiye igihugu. Rero ico nabwira abarundi nuko nababwira yuko ugire iherezo ryiza nkuko abivuze. Ingorane zo gupfa, ingorane no gupfa nabi, gupfira abantu nabi, gupfira abantu nabi, gupfira abantu neza, gupfa neza utanze contribution mu muryango ku gihugu no gutuza bukomeye cyane. Iryo herezo rero ni ukuvuga yuko ivyo wakoze ntibizofudike, izina ryawe kugira ngo rize ryameho abantu bose baraba ivyo uriko urakora. Nkaca mpamagarira abarundi bose gukunda ibikorwa kugira bagire ico basize. Nk'akarorero murabona ko ubonye igihugu cose kirimo amashuri, abana ntibagenda kwiga kure, hafi na hafi hari amashuri. Nk'ubu ubonye n'iryo niragi ryiza. Rero natwe yasize dukwiye kwerekana akarabo keza mu gukunda ibikorwa, dusumbirize aho yaragejeje, kuko yarutanguriye umushinge. Abarundi bose bamukoreko akarorero, bakunde ibikorwa. Ntaco bimaze kubaho nk'utabayeho. Hariho umuntu ashobora kubaho akumva ko yorera amaboko, ni gukora kugira ngo werekane ico nabuzukuru nabuzukuruza, ndetse n'ababanyi n'abantu bose bazokwibukirako ati hajya haraciye umuntu yitwa naka, kugira iryo zina ry'uwo muntu rizobe ntibagiranwa mu buzima bwa misi yose bw'abantu bose. Sokuru wacu twamwigiye ko ibikorwa n'urukundo. Ibikorwa muti gute? Musomye hajya murabona ko handitse ntawe utunga tuma. Ntawe utunga tuma rero sokuru wacu yari umuntu akunda ibikorwa. Yararima akimbura, we ukabona ko ariko arakora nk'uwikorera, ku buryo nk'ubu yatuma nk'abandi atonezererwa ibikorwa nk'uko we nyine yishikiye ku kivi kuvyikorera. Sokuru wacu rego rukundo rwiwe twebwe twaza tubona muhira arumikanye icokoroko umufuko w'ibijumba, mwumva ni rwa rukundo nyine, nk'icyo nayo kimwigiyeko. Biguma bitwibutsa natwe urukundo. Murabona nk'ubu nagize fondation Mugira Neza. Fondation Mugira Neza irafasha, si kintu kizana amahera, mugabo ndavye kirasohora. Muti gisohora yavuye mu bisanzwe. Iyo uri Mugira Neza ni ukuvuga ko ibiganza byavyuguruye. Rero ibiganza vyuguruye, ibyo usohoye birinjira. Yatwigishije rero kugurura ibiganza, ntiyatwigishije gufumbatira.
yatwigishije rero gufasha abatishoboye. Mwarabona ko ahura n'abatamakazi akaboza ibirenge, murabona ko natwe nibwo buzima tubayemwo, gukunda abatamakazi, gukunda abana bagwaye, gukunda imfuvyi n'abapfakazi. Rero twamwigiye ko ibintu vyinshi cyane, ibyo twamwigiye ko iryo ragi ryiwe riguma rinagura ingabire ziri mu mitima yacu. Nta kwamikara ngo inshoreke zirabibona. Sokuru wacu nawe hajya ari gushobora akigumira ngaho onye abasuku bakaba ari bagenda kurima, mugabo nawe nyine yarerekana ibikorwa. Natwe rero n'abakenyezi nta kwamikara, inshoreke zirahari. Ibi rero twamukuye ko kuguma twinagura gukora, mu gukora nk'abikorera, mu gukorana umwete ibikorwa byacu.